mwipimishe ndetse n'indwara, mwipimishe sida. Burya ni byiza iyo mugiye gukomezanya urukundo n'umuntu ko baho kwipimisha. Benshi ntabyo bakora, babikora iyo hageze mu gihe cya mariage, kandi ugasanga hageze igihe cya mariage bamwe muri bo baramaze no kuryamana mbere yuko bakora mariage. Ugasanga ari mugiye kwipimisha mwese musanze mugwaye, kandi ugasanga numwe yayikuruye, numwe yarasanzwe ayifise ariko yayihishije ugasanga agutaye muri ico kibazo. Ariko iyo mwabyumvikanye ni byiza. Byarigeze kuba ahantu baragiraniye urukundo ari sawa, bararyanya amafaranga, barakoranya imigambi. Kuri wa munsi wa mariage murabizi ko kwa pasiteri cyo kintu baragisaba, babasaba rero nyabyete gene mutuzanira igipimo cyo kwa muganga icya sida ndetse n'icinda. Baragenda bagiye kwipimisha basanga muhungu aragwaye, umukobwa arakomeye. Byagenze gute? Habaye umubabaro udasanzwe kubera ko urukundo rwahise ruhagarara. Bose barabyase bavuze ati ntibishoboka ko umukobwa wacu twamushingira ahantu hari ikibazo nk'iki. Urugo rwacu rugirana byaciye bisambuka, n'ibintu bari baramaze gutanga bica birahagarara. Umwe wese yarababaye ku ruhande rwiwe ko umukobwa yarakunda vraiment n'umuhungu nawe yari yakunze. Ariko rero ico kibazo cyaciye kibatandukanya, kandi uwo muhungu nawe ntacyo yarazi ko afise. Ni vya bindi shobora gusanga umuntu yaratembeye ariko ntamenye kuja kwa muganga wipimisha arabe ko umubiri umeze, ko ubuzima bwe bumeze. Kutabimenya rero kuri finale niho yagiye kubimenya, bica birangira bimwangirije. Ni byiza ko ico gipimo cobaho. Cya gatandatu, mushire abungere bo kwitorero ryawe. Nimba ufise ishengero usengaho, ushobora kuba uri mu mizirima, rondera shehe wawe. Ni byiza kwerekana umuntu ukunda, ukamwereka abavyeyi bawe mu buryo bw'imhemu, abavyeyi bawe bo mu buryo bw'ivyizegwa, pasiteri wawe, umwungere wawe, cyangwa mwarimu wawe, cyangwa umurongozi akurongoye mu gisata runaka cyo muri eglise cy'ahantu usengera. Ni byiza yuko ugenda ukamwerekana ku mwungere wawe akabasengera. Burya bijya bintu birafasha, akabahesha umugisha. Kubera iki? Byarigeze kuba ahantu umuhungu akundana n'umukobwa, kumbe uwo mukobwa akundanye nawe, uwo mukobwa hari umuhungu yari yamaze kumupresenta kuri uwo mupasiteri, yari yaramaze kumupresenta kuri uwo mupasiteri. Rero aje agenda kumupresenta, pasiteri aca arakanguka aravuga ati gute uyu umuntu ari unzaniye? Ejo bundi uyu yaramuzanye none gute wewe wamuzana? Nyuma yaho aca aratahura yuko hatabayeho kubwizanya ukuri hagati yabo. Ni byiza kugenda kwa pasiteri wawe. Buriya abapasiteri baba babitse n'amabanga menshi. Ni byiza ko ugenda kwa pasiteri wawe akabasengera, akabahesha umugisha mu rugendo rwanyu rwa fiyansaye. Biraba byiza cyane akabasengera, akamenya ati umusore wanje mfite mu itorero arafise fiyanse. Kubasengera Imana ikabaha uburyo kugira ngo fiyansaye yabo ntirambirane, batahava bagwa mu cyaha. Ni byiza rero ko mushikira abungere banyu babayoboye, mukabereka, ukamwereka umukunzi wawe. Ibyo birafasha. Ikindi cya karindwi, mwereke ababyeyi bawe. Nimba mumaze kugera kure, mwereke ababyeyi bawe uburyo bw'umubiri bakuvyaye. Batakihari, mwereke abarezi bawe. Abarezi nabo batakihari, mwereke abo muvukana kugira ngo abashe kubamenya. Ni byiza yuko wa mukobwa umenya abo bivukana n'uwo musheri wawe. Ni byiza ko nawe amenya abavukanyi bawe. Ni byiza ko amenya inshuti zawe. Ni byiza ko amenya iwanyu nawe ukamenya iwabo. Mbere yuko mukomeza ibintu birebire, ni byiza ko wa muhungu we menya iwabo n'umukobwa bagupresente, mu yandi majambo bakumenye. Ko hari igihe ushobora gukundana n'umuntu nta rukundo agufitiye, iwabo yaramaze gupresenta uwundi ariko aragutakariza umwanya gusa, shaka gukurira amafaranga. Ni byiza yuko agutwara iwanyu, ukamenya iwabo, mukamenyana n'abavyeyi, hakabaho ikiganiro hagati yanyu n'abavyeyi. Ikindi cya munani, vugane ku bijyanye n'inkwano ndetse na mariage. Murakwiye kuvugana ku bijyanye n'inkwano, ku bijyanye na mariage. Muvugane mariage yacu ese izaba ryari, niki gihari, niki kibura. Mukicara muzi icyo ikihari, mukicara muzi n'ikibura. Cyo ni cyakanga cya munani. Cya cyenda, vugane ku buzima bw'inyuma ya mariage. Murashobora kuvugana ku bintu ku buzima bw'inyuma ya mariage. Mbega nidukora mariage tuzabaho gute? Ubuzima buzakomeza gute? Ni
gute bizabandanya, rasi izaboneka gute, nimba mugiye gupanga inzu izajya yishurwa gute. Ivyo murakwiriye kubivuganaho, biraba byiza cyane. Ikindi cya 10 rero, korera hamwe imigambi. Murakwiye gukorera hamwe imigambi, apana ibintu byo kuguma muja mu birori mukajya 100,000 200,000 300,000. Oya, gabanya ibintu bibatwara amafaranga y'ubusa mugiye muri ko murategura mariage. Mwe wese naziganye, mwe wese aziganye, wa mukobwa we ziganya, apana kwivuga ngo zagenda ku muhungu yabirondeye yamaze kuvyegeranya yabyujuje. Oya, murashobora gufashanya. Arashobora kuba adafise iki ariko akaba haburi, ashobora kuba afise iki akaba haburi iki, kiriya kinabura nawe kimusangize. Bishoboka ko ugifise, birashoboka ko ugifise, birashoboka ko yamaze kwipanga ku vyo mu nzu ariko arabura y'inkwano, wowe urayafise. Nimumukunda mufise gahunda yo kubana nawe, sinumva ko vyotera ikibazo umuhaye iyo nkwano bigaherera muri mwebwe babiri hanyuma akayizana iwanyu. Nimba ari kinabura muri saro ukeneye kinzu yanyu izo bimeze neza, abashitsi baje batabatamo ijisho, nimba ari ikintu ubona gikenewe wivuga ngo n'umuhungu, oya, nawe urashobora kukigura ukamuha amafaranga, ariko sheri ndabona hajya mu nzu ari ikintu kibura, genda ukigure. Muri mariage yacu ese sheri hari amafaranga ngana, haraya dukeneye ibi n'ibi n'ibi, ibyo dukeneye bitwara amafaranga ya, niwe ufise angahe, mfisaya ya, hanyuma nawe ukavuga ati nanye mfisaya. Ivyo birafasha cyane. Ikintu cya 11 ngarutse ku cya 10, gukorera hamwe. Murashobora gukorera hamwe n'umugambi, niba ari ikintu runaka mukagikorera hamwe mugasangira imigambi. Nimba umwe atagira akazi, murashobora gutororoka udufaranga, umwe akarunga ikintu cyo gukora kugira ngo muronke uburyo uzabafasha ari imbere. Cya 11, ibirori gusohokana cyane bihagarare. Ibirori no gusohokana cyane ndetse bihagarike. Ibintu by'ibirori no gusohokana cyane mu bihagarike. Sheri, numvise semina yaba naba kandi iyo semina buri muntu wese azagenda na sheri, amafaranga cotisation ni 100,000. Ibyo bintu mu bihagarike. Ibintu by'ibirori byo kwama mugenda handi ha VIP mukava muturikije 300,000, handi mukagenda mugaturisa 200,000, mugaturisa 500,000, 1 million. Ibirori vya buri munsi, taxi buri weekend murasohotse, imiduga hariya na hariya, ugasanga udufaranga twafashije muri mariage muturangirije mu birori. Ibirori vya buri munsi mu bihagarike. Kandi ibirori rero kenshi bironona n'imigenderanire yanyu, bikonona n'urugo rwanyu, bikonona nakazoza kanyu. Bihagarike ibintu by'ibirori. Abahungu ugasanga bama mu masho, aragenda agakotesha amavewita, agakotesha imodoka mahama, agakotesha amariyoni kugira sokane umukobwa, bakama mu birori. No musi bagiye mu gihugu runaka, ejo bagiye mu yindi ntara runaka, akaba ariko se kasose gashasha buguruye aba yagiyeyo, mugiye bakagenda hanze y'igihugu kuja kurya ibirori gusa, ugasanga udufaranga tuzobafasha ejo hazaza bariko baratwangiza muri fiançailles. Ibirori mu bihagarike nimba mufise umugambi. Cya 12, musengere cyane mariage yanyu. Ikintu cya 12 mukwiye gukora no gusengera cyane mariage yanyu, mukayishira mu maboko y'Imana, kubera kenshi fiançailles irapfa, kenshi birapfa bikarangira ataho bigeze, kubera ko Satani aragwanya umwumvikano w'abantu babiri, kubera arabona ikizaba hari imbere, arazi ni mubana mu gihe ari sezerano ko bizakomera bikaba byiza, kubera urugo rwiza ni ijuru rya mbere rya hano ku isi, ni ijuru rito rya hano ku isi. Iyo urugo ari rubi bisigura ngo no mu ijuru urashobora kuhabura. Icya 13, irinde gusurana imbere yuko mukorana mu mariage. Inda gusurana, kwicarana ahantu hijimye, ahantu hugaye, ahantu atabantu bahita, aho bantu murashobora kwirinda kuhaganirira. Mwirinde gusurana cyane cyane kuja gusura umusore, ibyo mirakwiriye kuvyirinda. Ibintu byo kuganira ahantu hijimye, aho mu gakorodori hinyegeje abandi bantu batabona, mukabihagarika. Ibintu byo kuganira ahantu hugaye mukabihagarika. Ibyo bintu bizobafasha kugira ngo ejo hazaza hanyu muhategure neza. Ico cyari cya 13. Icya 14 arico cya nyuma, irinda kuryamana imbere ya mariage. Birinde kuryamana imbere ya mariage, biriya bintu byo kuryana indimi, amatirerang, biga murakwiye kubihagarika. Biriya bintu byo kugumbirana mukagumanako mukamatana, ugasanga umuntu baragumbiranye bamaranye hafi umunota. Ntabwo iyo mibiri ari icuma, iyo ni umubiri, ntabwo ari icuma, ntabwo ari icuma. Ibyo birashobora gutuma habaho ibyifuzo by'ikintu runaka bitari biri hagati yanyu, bigasanga byabakururiye mu cyaha. Mwirinde gusambana mu kuryamana imbere yuko mukora mariage. Mwarahizagiwe cyane.
data mwiza, ndasenga umwene data aje kumva bino bintu muhe kubigendera kandi bizana impinduka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.